ikiri gitaramo cha The Ben cha kabiri rero muri cya mbere twarakiberetse ini Isaac TV reka rero murabe performance igira injire ngaha ni Satbi agira injire kuri stage ariko bava yuko Satbi injira kuri stage reka ndabereke abantu bari ngaha abantu ni benshi cyane abo se bari 10,000 mu mparure y'amafaranga yemwe mu ndabire kabisa ingene The Ben yugaye igisagara cya Bujumbura abantu ingene ari benshi cyane ndabi Ani bihumbi 10 murabe Satbi agira injire kuri stage mu kanya Satbi agira injire ariko ndiko ndabire kwanza abantu bari kuri ino show Fresh Zozidu Genda babwira ikintu rero mutari muzi bakuze wa Isaac TV murabona abantu bose aho bari raba rero space basizeho iyi Satbi ndazagira isambure abasani biwacu cyane nka Satbi ntakunda kuririmba kandi si wenyene abastari benshi bakunda kuririmba abafana babo bari kure cyane aba rero bari ngaha n'ibihumbi 55 aha abantu barisha amafaranga n'ibihumbi 55 bisigura ibihumbi 55 n'umuntu umwe rero ngoma ndabigaruka uko ndazi mpamwe ndabigaruka kandi nabo murabizi abo bose barisha ngaha n'ibihumbi 55 urabona ba hari hose ibihumbi 55 umuntu umwe apana ngo meza umuntu umwe 55 stage hari ya Satbi agiraje kuri stage mukanya mucamu mubona Satbi murabona Satbi hajya mukanya agira injire aho se mubona ngaha n'ibihumbi 55 abantu so isho yitabiriwe ku rugero rudasanzwe ubwo bafise rero ngaha n'ubu ubwo bafise ngaha nuko ino VIP mbona ngaha VIP Satbi agira isambura ayivangatiranye n'aba kuko niyo kwemera ririmbe kure y'abantu be niba atayivangatiranye naho sizi ibintu bizoba byamufasha Satbi ariko for real Satbi ntiyigera yihangana kuririmba ari kure y'abafana biyo kandi si wenyene bafizo Satbi atabikoze Fizo araza kubikora Fizo atabikoze Lino jaraza kubikora Lino atabikoze n'abandi baraza kubikora na The Ben araza kubikora kuko urabona vraiment VIP babara abantu nyene bari pose bicariye ata vibe irenze baba bifitiye ariko rero Satbi yari araje gatwigere kumwakira Satbi jere kananera bari kimwe Satbi aje karabereke Satbi irengena aje mutahure regine abarundi dukunda abashitsi kabisa abarangiza kunda abashitsi Satbi rero agira tangura irya nibo kandi aza kuririmba live music nizo mbona aza kuririmba live kabisa Satbi Satbi naraza cyari band yiwe ntaraza ngaho cyari band bariko baratestinga bumva yuko biriko birasohoka good neza cyane show ya The Ben Burundi show ya kabiri ya The Ben Burundi nukuri je ndemeye bya bintu bivugisha ngo barivugisha ndabibutse yuko abantu bose mbona ngaha ubu turi sangapi turi saa 3 ijoro amasaha y'Uburundi bisigura yuko saa 3 ijoro amasaha y'Uburundi habakiri kare ariko rero ahantu amakuru mfise nuko aha bakore kino gitaramo kuri Messe des Officiers bategerezwa kugara saa 6 y'ijoro peut-être bihindutse cyangwa se uruhusha baronse rukaba rubemerera kubandanya ariko niyo mpamvu n'abastari bose baje guperforminga kare kugira bashike saa 6 y'ijoro nka bose benshi bahejeje kuririmba maze gitaramo gihere kare niyo makuru rero mfise kandi yizewe niko bimeze ngaha kuri Messe des Officiers abashaka rero kubandanya bakesha peut-être hari ama after party aza kubera ku maboîte muri Cristal kwa Paulina handi sinzi ariko murabona yuko ibintu byose ngaha nyene babiteguwe biba bipanze neza cyane aha rero Satbi agira injire undi Satbi agira injire muri no show murabona rero kandi ndabereke neza ari nako navuga murabona VIP haniri kwa kweli nanje sinye gahunda babeshi nanje ibitsino bisupportinga nk'umuntu ashaka kuririmba kugira aje muri vibe sinzi niba ari kubera
ari kubahiriza VIP cyane cyangwa ikintu sinzi, ariko kwa kweli stage urabona hano ndaba abantu baho bari baraba stage ahira, murabe abantu aho bari murabe stage ahira. Ibi rero sinzi ko abastare bacu nyine je ndabazi baza kuvyihanganira, bashike nyine abafana babo babone gaho imbere yabo like, ariko peut-être ariko nigiza guhinduka ntawe ubizi. Abadada rero ndibaza gushaka kwa mwana babonye ku munsi w'ejo, urabona abadada iyo ni Ingo Live Band. Ingo Live Band rero nibo basanzwe barakoranye imyitozo cyangwa se imyimenyerezo na DJ na The Band, ariko kandi bakoranye imyitozo na Safi, barakoranye repetition zikwiye na Big Farious. Byose rero ndibaza muraza kubibona ni mukanya umwanya muto cyane. Itaramo rero ni gisanzwe, murabona abantu bacitabira uko bangana. Aha reka ndabasubire, urabona ngaha kuva ngaha kugenda mpaka hariya hose abantu bose barishimye 55 umuntu umwe. Onde vraiment murafise amafaranga ndabarahi kandi ni byiza kuryoherwa ni byiza, ariko rero je tuzohuza n'abantu bazohuza baravuga ngo urumva ngo hari ubukene. Ubukene buri mufuki wawe, none umuntu ashobora kuriha 50,000 ejo murazi show ingene yagenze, yari miliyoni 10, miliyoni 20, miliyoni 10 ni miliyoni 5, murabona. Wala ndibaza murabona yuko ibintu byose ari fresh kabisa. Aho se ni VIP bicaye muri VIP 55. Satbi yatevye cyane hafi 6 ataza kuri stage, bo bamuhamagariye ebana ni atari, ariko hakigira hatangure Ingo Live Band peut-être bagira batangure. Cameraman bari panze barindire burya ni live gato ya biza kugenda. Show gato ya Live Band.
bishobora kuba bidakunda urabona yuko live band imiziki ya live burya iragoye gusarisha abantu ariko kuririmba abafana biwe bari kure yiwe sinzi ko biza gukunda ariko ndibaza yuko bari live peut-être bari live arashobora kubyirengagiza cyangwa se kubyiga urabona biretanguye rero abafana basatwi baratanguye urabibona abatorose muri mpaya maracha biratangwe nababwiye satubi turazi ibintu byiwe werindira hani biratangwa biratanguye
kurangira ngata VIP ataki Sativi ni komedi Nabonye team Sativi